Ndabaramukije mwese nshuti bakunzi muriko murakurikirana inyigisho hano muri Grandir de la Foi, ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data twese no ku Mwami wacu Kristo Yesu bibe muri mwebwe bigwiriye. Amazina yanje ni Thierry Irakoze. Uyu munsi tukaba kubandanya inyigisho aho tukiri ku cizegwa ca kabiri. Ubwa mbere twarabonye ikizegwa ca mbere kitubwira ku vyerekeye ijambo ry'Imana, ubu tukaba tugeze ku cizegwa ca kabiri aho tuko turabitari bike bitubwira ku vyerekeye Imana. Rero twarabonye chapitre ya mbere, twarabonye uruhande rwa mbere aho twabonye ibijyanye no kubaho kw'Imana, l'existence de Dieu. Twarabonye kandi igice cya kabiri, chapitre ya kabiri itubwira ku bijyanye na connaissance de Dieu, ukumenya Imana. Ubu rero tuko turaraba ibijyanye n'akaranga k'Imana, le caractère de Dieu. Nico gice cya gatatu, niyo chapitre ya gatatu aho twatangwe tubona ibitari bike. Uyu munsi tukaba tuko turaraba tukurikirana tubandanyiza aho twari tugeze ubuheruka, aho twabonye ukungene amazina y'Imana mu vyanditswe vyera ahishura akaranga k'Imana. Twabonye neza yuko kumenya amazina y'Imana ni kimwe mu bijyana umuntu kumenya akaranga kayo. Rero twarabonye ibitari bike, turabona amazina menshi. Ndazi ko benshi bari basanzwe bazi amazina nkunda kumva benshi bavuga kumenya Jehova Jire, Jehova Shalom, Adonai n'ayandi mazina atari make. Tubona Imana ubwayo yaribwira abantu ikababwira ati ndiho, ikivuga amazina. Mugabo twebwe hano tuko turaba ayandi mazina abantu bita Imana nkuko twabibonye, amazina abantu baserura bavuga afatanye n'ingene ubwabo bari basanzwe babayeho mu buzima bwabo bwa misi yose, muri experience humaine, mu bikorwa bakora. Ahandi naho amazina yava kuko ingene bihweza iremwa, bagahita bakavuga bati Imana ni umuco, Imana ni gitandara. Twarabonye uburoro butari buke. Twarabonye kandi ko abantu bashobora kwita amazina Imana bivuye kuko ingene bo nyene biravye bihweje uko bameze, bakavuga ko Imana ari data, Imana ari umukwe, Imana ari umugabisha w'abagabo. Abantu barita amazina Imana mu buryo butandukanye. Rero ubwo rutonde rwose rw'ayo mazina twabonye mu vyanditswe vyera, nkaba naratanze uburoro butari buke. Turiko turaraba impamvu Imana yashatse yuko tubibona mu vyanditswe vyera bimeze uko. Mbega impamvu ya mbere twabonye niye, twarangije tubona ubuheruka yuko impamvu ya mbere nuko iremwa ryose muri rusangi Imana irashaka yuko twebwe cyane abantu, iyo twihweje iremwa ryayo muri rusangi, ryama igihe cyose rifise ico ritwereka, kuko iremwa ry'Imana rirahishura ishusho y'uwabiremye. Hariho akaranga k'Imana tubona mu vy'Imana yaremye. Ari nayo mpamvu twarangije tuvuga yuko naho ivyaremwe byose biserura ishusho y'Imana mu buryo bucanke buriya, twarangije tubona neza yuko umuntu niwe kiremwa kiza imbere y'ibindi byose biremwa mu guserura ishusho y'Imana, cyane cyane kuko yaremwe mu ishusho yayo. Aha rero tuza kuraba no munsi impamvu ya kabiri. Twaraba harige rutonde rwajya amazina kumbure benshi mutari musanzwe mumenyereye, aho twabonye aho Imana ashobora kwivuga ndumuriro, Imana ikivuga ati ndumwungere, n'ahandi. Twarabonye ibitari bike. Rero tutaraba impamvu, twabonye ko impamvu ya mbere ugira ngo ibintu byose muri rusangi biratwereka hari ikintu kanaka ku rugezo kanaka bishobora gutwereka bigaserura iyo shusho y'akaranga k'Imana. Ubu rero tudakuraba impamvu ya kabiri. Byukuri impamvu ya kabiri twarashoboye kubereka rugira rutonde rwose rwajya amazina tubona mu byanditswe vyera, kugira ngo tubone yuko ibyo tuzi byose ku Mana biciye mu byanditswe vyera, Imana ibidushikiriza, ibiduha biciye mu mvugo zisanzwe dushobora gutahura, kubera ko ibyanditswe vyera vyerekana ibintu bifatiye ku kuntu abantu basanzwe babayeho. Mu bisanzwe mu mvugo y'ubuhinga turashaka kuvuga yuko nkuko mu gifaransa babivuga ni Imana yitiza imvugo y'abantu, langage anthropomorphique. Imana yitiza imvugo y'abantu kugira ngo itwiyereke, itwibwire. Bisigura ko Imana yitiza imvugo yacu. Imana
novuga nti ikoresha imvugo yacu kugira ngo twebwe abantu dushobore kuyitahura. Rimwe na rimwe rero birahungabanya imitima y'abantu iyo babonye Imana ivuzwe mu vyanditswe vyera mu mvugo y'abantu, langage anthropomorphique. Igihe Imana iriko irivuga parler de Dieu en terme humain, Imana umuntu ariko aravuga Imana mu mvugo y'abantu, umuntu bikamutsitaza akumva ahungabanye, ariko ivyo ntivyari bikwiye kuduhungabanya, kuko nimba Imana ishaka kutwigisha mu mvugo y'ibyo dushobora gutahura dusanzwe tuzi, ntitwari dukwiye kuba abo bantu bumva kumenga Bibiliya ivuga ibinyoma canke hari ibintu bidapanze neza, abantu barihenze mu vyanditswe vyera. Oya, suko bimeze. Ivyo Bibiliya ivuga vyose ku Mana ibivuga mu mvugo y'abantu, mu majambo akoreshwa ku bantu canke mu vyaremwe muri rusange, kandi iyo tubifashe nk'ukuri ntituba twihenze, kuko nibwo buryo Imana yahisemwo gukoresha mu kutwihishurira kugira ngo tuyimenye. Yarashobora gukoresha izindi mvugo, mugabo yitije imvugo y'abantu mu buzima bwacu bwa misi yose dusanzwe tubayeho kugira ngo dushobore kuyitahura. Rero ntituze twiyumvire yuko abanditse barashoboye kwihenda, hari ibyo batari bazi, ariko niyo mvugo Imana yashimye gukoresha, imvugo y'abantu kugira ngo abantu dushobore kuyitahura. Ariko kandi biratugabisha yuko iyo turiko turiga bimwe muri bijya twavuze muri rya rukurikirane bwajya amazina, ntidukwiye gufata izina rimwe ngo turisobanurire inyuma y'urubuga rw'ivyo vyanditswe vyera birimwo muri context. Nimba Imana yarivuze nk'akarorero muri Yeremiya 29:23 havuga ngo mbega sindi umuriro, sindi inyundo. Imana iriko irivuga yaba ifise ikintu iriko iravuga. Nimba yivuze ko ari inyundo ikivuga ko ari umuriro, ni vyiza ko uriko urasobanura, uriko urarondera kwiga, ni vyiza yuko utarikura mu kibuga ivyanditswe vyera birimwo. Rero iyo tubikoze gutyo tukarikura mu kibuga ivyanditswe vyera birimwo, bishobora kutushikana mu kaga gakomeye, aho twisanga dufise igicapo kitari ico cico Imana iri. Rero uburyo bwose bw'ibigereranyo buhishura akaranga k'Imana nk'uko twabibonye butegerezwa kubutahurira mu muco w'ivyo ivyanditswe vyera vyose bivuga ku Mana. Nimba hariho izina kanaka ubonye mu vyanditswe vyera, ntukwiye kurifata uco uvuga utandihereje ndabonye ko Imana ari uko. Ni vyiza yuko ukeneye gutahura kimwe canke bibiri canke bitatu bifatanye n'akaranga k'Imana nk'uko kanditswe mu vyanditswe vyera muri ya mazina, ni vyiza ko bifatanya n'iki vyanditswe vyera vyose bivuga muri rusangi ku Mana. Tutabikoze nk'uko rero tuzokwisanga turi mu kaga gakomeye, kubyo twisanga dufite igicapo kitari cyo cico Imana iri. Hari abantu benshi usanga bafise ukungene batahuye Imana. Igihe kimwe tweze kuba turayaga n'umuntu acarambwira yuko ngo abonye ngo akanuma, wowe yavuga ngo mbonye inuma mbona yuko mbonye mpwemu yera. Acarambwira yuko inuma toyijya, ko inuma ayubaha, ko inuma idasanzwe, yuko inuma kuri we ayifata nka mpwemu yera, kandi uyu yari umukristo. Rero iyo umuntu afise ico gicapo kitari ico, kubera ko yatoye ikintu kimwe muri vya bindi twabona vyinshi, agaca yemeza yuko ari uco nyene, ko ari Imana ari uko nyene, bimutuma agira igicapo kitari ico. Hano natoye akarorero. Turafise nk'akarorero iyo tuvuze urukundo, twebwe abantu turafise iciyumviro c'urukundo dufatiye ku by'abantu babayemo experience humaine. Twabonye yuko Imana yitiza imvugo yacu langage anthropomorphique kugira ngo itwihishurire, itwereke akaranga kayo. Rero turafise iciyumviro c'urukundo dufatiye ku by'abantu babayemo experience humaine, ariko kandi bidufasha gutahura ico ivyanditswe vyera bivuga ku rukundo igihe tubonye mu vyanditswe vyera ahavuga ko Imana ari urukundo. Nimba twotahura urukundo bivanye n'ingene abantu tubayeho mu buzima bwacu bwa misi yose, nivyo iyo dusoma vyanditswe vyera ahavuga urukundo rw'Imana turashobora kugira iciyumviro kanaka dufatiye kuri ivyo. Ariko ibijyanye no gutahura urukundo nyago, urukundo rutumbereye kuvuga Imana urukundo rwayo, by'ukuri twateza kuba abo bantu bidusaba kwihweza ingene Imana yakoze mu vyanditswe vyera, ingene yerekanye urwo rukundo mu vyanditswe vyera, ubifatanya n'ubundi buranga bw'Imana bwatanzwe muri Bibiliya.
n'ubwo rukundo rw'Imana ukeneye kugwiga mu vyanditswe vyera urufatanya n'ubundi buranga bwayo nk'uko tubibona mu vyanditswe vyera. Rero ibi vyose birangiriza hehe? Bikatwereka yuko igihe cyose dukwiye kubaho twiga imisi yose ivyanditswe vyera kugira ngo dushobore gutahura ya mvugo y'Imana, ya mvugo Imana yakoresha langage anthropomorphique kugira ngo dushobore kwitahura. Bidusaba igihe cyose kuba abantu bama batebera mu vyanditswe vyera kugira ngo no muri ya mvugo yakoresha dusanzwe tutahura tubayemwo dushobore nayo nyene kuyimenya. Ubundi bwo tudasoma ijambo ry'Imana, tudatera mu vyanditswe vyera, nizohigera tumenya Imana naho yakoresheje imvugo yacu tubayemwo, ntituzokwigera tuyimenya, tuzokwigera tubona uburanga bwayo. Tuzogarukira aho nyene aho tubona ko muri abanditsi bagarukirije, ariko nitwayifatanya iyo mvugo, iyo langage anthropomorphique, nitwayifatanya tukayifatanya n'iki vyanditswe vyera vyose bivuga muri rusangi, tuzokwisanga turi abo bantu bazi neza akaranga k'Imana. Tuzobandanya turaba iyindi mpamvu ya gatatu ubukurikira. Umwami Yesu abane namwe, umwami Yesu abazigame, kandi Imana guhe kururanirwa mu vy'ukora vyose, ubone ikiganza ciza. Imana iguhe umugisha. Murakoze.